Iki ni ikiganiro kidasanzwe casabwe n'abarundi benshi. Tugiye guca hirya no hino ubushingantahe ico arico. Jewe mwumva ndi Jean Christophe Mugisha. Iyi ni radio televiziyo Inkinzo. Ubushingantahe, inkingi y'ubutungane n'ubumwe mu Burundi. Ubushingantahe n'ibanga twarazwe na basogokuru mu Burundi, n'itunga rikomeye ridasumwa kandi ridashumbushwa. Buhagarariye filozofi yimbitse y'ubutungane, amahoro no kunywanisha bene Burundi, aho amateka yabwo ahuye neza n'ivyumviro vya kera nk'amati yo mu Misiri ya kera. Iki kiganiro kirasobanura ubwiza bw'ubushingantahe, uruhara rwabwo mu mateka n'akamaro kabwo mu gihe kizoza c'u Burundi. Ubushingantahe ni iki? Ijambo ubushingantahe rikomoka ku majambo abiri y'ikirundi: gushinga, gushiraho, gukomeza. Intahe, inkoni y'ubutungane, ikimenyetso c'ubwenge n'uburinganire. Umushingantahe rero nibwo bushiraho canke bukomeza ukuri n'ubutungane. Abashingantahe bubahwa cane kubera ubwenge bwabo, ubutungane n'ubudakemwa. Ntibari abacamanza gusa, bari abanyamahoro, abahuza n'abarezi bafise inshingano yo kugarura amahoro mu miryango. Filozofi y'ubushingantahe ishingiye ku gushakisha ukuri, guteza imbere ubutungane bunywanisha no gukomeza ubumwe. Aho guhana, intumbero yari uguhuza impande zifitanye amatati hakoreshejwe ubwumvikane no kongera kubaka imibanire myiza. Uruhara rukomeye mu gusubiza hamwe n'ubumwe bw'imibereho. Mu mateka, ubushingantahe bwabaye urukuta rukomeye rurwanya amacakubiri. Bwafashije gukemura amatati menshi, kuva ku matati yo mu miryango kugeza ku matati akomeye yo mu banyagihugu. Icizere abanyagihugu bagirira abashingantahe cari kinini cane. Babafata nk'abashinzwe ubutungane bwiza kandi butarangwa n'urugomo. Guhamagarira intahe kuzuka. Mu gihe Burundi buhanganye n'ibibazo vy'ubu, inyandiko ishimangira ko ari ngombwa kugarura umwuka w'intahe, ubutabera no kugarukanira ubushingantahe agaciro kabwo. Abashingantahe bobu bafise inshingano yo kwigisha ugwaruka agaciro k'ubutungane, ubumwe n'amahoro. Gufatanya hagati ya leta n'abanyagihugu ni ngombwa kugira ngo ubushingantahe bubashe kugarura uruhara mu mutekano no kubaka Uburundi burangwa n'amahoro n'ubumwe. Isano rya kera. Ubushingantahe n'amati yo mu Misiri ya kera. Ikintu gishimishije cane muri iki kiganiro no gushakisha isano ishoboka hagati y'ubushingantahe n'amahame y'amati yo mu Misiri ya kera. Mati, iciyumviro gikubiyemwo ukuri, uburinganire, ubwumvikane n'ubutungane, ifise ibintu vyinshi bihuza na filozofi y'ubushingantahe. Iciyumviro c'umucamanza akemura ibibazo mu buryo bunyuze impande zose, ashize imbere ubwumvikane, n'isano itomoye n'amahame y'amati. Nubwo ibimenyetso vy'isano itaziguye bikiri gukorwako ubushakashatsi, iyi sano irerekana uburyo butandukanye bw'imico ya Afrika isobanura ubutungane n'ubumwe. Ishimangira ku muco n'ubutungane gakondo bwa Afrika, akenshi bushingiye ku ndangagaciro zihoraho z'ukuri n'ubwumvikane mu muryango. Mu gusozera kino kiganiro, ubushingantahe ni umutungo w'umuco n'amateka ku Burundi. Ubushobozi bwabwo bwo guteza imbere amahoro, ubumwe n'ubutungane vyogira akamaro keza ku bibazo bihanze Uburundi n'abarundi. Kugarukana ubushingantahe mu Burundi vyogira akamaro gakomeye cane mu guteza imbere igihugu cacu no kurandurana n'imizi umugera w'amacakubiri y'amoko n'ihonyabwoko ryasesereje abarundi. Intahe izosubira kongera kuyobora igihugu mu gihe kizoza c'amahoro arambye n'iterambere. Intahe ni ishinga imizi. Mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro. Mugire aho muba mwubahwe. Murakoze.